mbega muranezerewe iki kiganiro mwumva mugikunze cyane? Jere umbajije kibazo ngo mbega naho umudamu mubi numva vyongora kwishura ariko reka ntumbereze uko je navuze ivy'iwanje kumenya umudamu cyangwa umukobwa wohitamo mugihe we kuracagura umudamu mwiza wohitamo kugira ngo azokubere umufasha muzofadikanya kugira urugo rwiza. Rero ndahera kuri karite ya mbere umukobwa woshira mu nzu n'umukobwa ubwa mbere rero bariko barakora concert ba Diamond akaje yumva ko hose wogenda ikintu cyose ntikimusimba. Rero bene abantu none ko ndavuga ngo iwo muntu adatoranya bo bajana haja yaja reka mvuge akantu kamwe ko hari umukobwa abesha akakubesha total manyira akakubesha byose, hakaba n'ubundi ashaka kukubesha igice. Salut bakunzi bacu ba Mijo Talent TV, ijwi ni Odile ndiho kubgayo Odile, turabahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu ni umunsi udasanzwe twabateguriye ibidasanzwe ibyo mwifuje kuva kera. Uyu munsi rero ni umunsi twatunguye umukozi w'Imana, umuntu adasanzwe, umuntu w'incabwenge mwari mukeneye. Reka nshobore kumubaha kugira ngo ashobore kubaramutsa, ariko mutibagira kuja kuri share yacu mukande subscribe, s'abonner, ama comment menshi, mutibagira no kugira partage kugira ngo mubisangize abandi. Reka ndamubahe kugira ashobore kubibwira. Ndaramukije mwese ariko yadukurikira kuri mbonesha kure ya Mijo Talent TV. Mazina yanjye ni Apotre Jean Marie Vianney Nyishu Chantal, mworosha bikorwa ishuri kaminuza Ihanga kurindi, mwarahezagiwe n'Imana. Mbega Apotre Jean Marie Vianney, mwatubwiye ko murabigisha, mwoshobora kutubwira igituma mwahisemo iyo domaine yo kuba umwigisha? Murakoze cyane. Nahisemwe kumwigisha bwa mbere kubera numva ndabikunda, hanyuma ikindi mu bintu abantu bose barakeneye kugira ubumenyi. Rero na cyane ishuri ryacu ko ari ishuri kaminuza Ihanga kurindi, tugerageza kwigisha abantu kugira ngo basobanukirwe ibintu by'ubumenyi mu bijyanye n'ibyo gukorera Imana. Rero icyo numvise ari ikintu noshiramo ingufu cyane, na cyane ko abantu benshi batagize amahirwe yo kubandanya kwiga, abandi nabo bakaba baragiye mu muhamagaro mugabo badafise ubumenyi buhagije. Numvise reko no gikora ikaba nk'ikintu noba nanje ntanze nko kwitanga ku bw'umurimo Imana yaduhamagariye. Ego mbega muba mubatse? Murakoze cyane, turubatse, umudamu mwiza cyane yitwa Nyishu Chantal, niyo mpamvu ndamwitirirwa. Tufise abana 3 abahungu bose, Imana ibahumugisha. Ego muvuze ngo murubatse rukristo mufise umudamu mwiza, mbega harabaho umudamu mubi? Urakoze cyane. Igituma je mvuga ko ari mwiza ni byiza ndamubonamwo kandi kubganje ndumva ndamukunze. Hari abandi rero bashaka kuba bazi ko abadamu babo badashobora kubataka. Jere umbajije kibazo ngo mbega naho umudamu mubi numva vyongora kwishura ariko reka ntumbereze uko je navuze ivy'iwanje. Ni mwiza kuko ndamubona mu bwiza kandi asa n'Imana. Ego hama Apotre Jean Marie Vianney, mbega uno munsi mudufitiye inkuru yahe ko murabigisha, muhava mutwigisha iki uyu munsi? Wakaze cyane. Uno munsi numva ikintu twaganira, nari mvuze ngo ufise umudamu mwiza, numva twaganira ku bintu bijyanye n'iyo domaine, kumenya umudamu cyangwa umukobwa wohitamo mugihe we kuracagura umudamu mwiza wohitamo kugira ngo azokubere umufasha muzofadikanya kugira urugo rwiza. Ego murakoze cyane bakunzi bacu ba Mijo Talent TV, mbega muranezerewe iki kiganiro mwumva mugikunze cyane? Muriteguye kucumviriza? Karibu cyane tumwumvirize, atubwire umwigeme w'ukuri ngo umusore ushobora gushira mu nzu ngo mwiza, bishotse aca tubwira na mubi uko ameze kugira ngo dushobore gutandukanya mwiza na mubi. Karibu cyane. Urakoze cyane. Nipfuje kubabwira karite navuga zishika nk'indwi zo kwereka umukobwa ukuye kushira mu nzu. Bivuga ngo ninavuga karite indwi bivuga ngo hariho na karite mbi rero indwi nza gutanga, kuko ninavuga karite nziza imwe iza ifise
n'igihushane cyayo. Rero ndahera kuri karite ya mbere umukobwa woshira mu nzu. Ni umukobwa ubwa mbere novuga ngo umukobwa adasesagura. Abashaka kumbaza ati kubera ko uhereye mbega ngaho. Ni ukuvuga umukobwa adasesagura. Ikintu cya mbere turiko turabona giharawe uno munsi, umukobwa muzofadikanya iyo atari uyo mvuze muhuye, ikintu cya mbere akubwira no kumutwara mu kabare keza. Rero iyo ubonye umukobwa asesagura bivuga ngo asesaguza n'uwo bari kumwe. Iyo muhitishijemo ahantu mwosohokera kugira ngo muze gufata akantu, akakubwira akabare ka mbere azi kazimbye kandi yoba azi ko gashobora kuba ari kari class. Rero icyo gihe rero murabona ngaha mu gisagara hari ububare, ikibanza kimwe wicaramo ushobora gusanga abandi bicaye hirya batariko barariha amahera angana namwe muri ko murariha. Rero icyo ni ikintu cya mbere. Umukobwa rero mwiza wo gutunga ni umukobwa afise ekonomi. Niyo umubwiye ko umusohokana adakunda kumva ko yokutwara ahantu nkaho, ndetse ntakunda kuba mu kabare umukobwa. Uwo ni umukobwa rero wa mbere wo gushira mu nzu mwofadikanya urugendo. Bivuga rero ko mubi aca kubwira hahandi arusezaguza. Iyo ni karite rero ya mbere woraba kuri uwo mukobwa. Usanze akunda amahera, usanze akunda ibintu, usanze aguma kubwira ngo tuja hana, uwo mukobwa il faut faire attention. Ego umukunzi wacu n'abajiyemo. Rero umukobwa asaba umusore ko yoza aramusohokana mu kabare keza, uwo si wo gushira mu nzu. Siko navuze ko urashaka kumuraba ukamenya uwo mukobwa mbega iyo duvuze gusohoka, mbega asaba kumusohokana kangahe, cyangwa mbega iyo dusohotse ashaka gufatika barashaka gukomanda, kandi azi ko rimwe na rimwe ofisa amahera umufuko keshi, kuko iyo maze kugendana arashaka kubabona uburyo bwawe, harige mu biganiro mukanabiboshikako, ariko akakubwira ngo ibyo jewe numva ko twaje ngaha turafungura kandi turakora. Rero urumva aje wewe yumva gukonsoma, ntashobora guharura ejo hazaza. Urumva rero simvuze ngo ntiworeka gusohokana umukobwa, ntiwomufasha kubyo womufasha ubona bikenewe, ariko ugomba kuraba uwo muntu ninde, mbega agutwara mu bingana gute, mumeze gute. Abo none urabizi niyo ari kumwe n'umugenzi kubera ataba akeneye ibindi, hari gaca bwa ati ewa komanda sheri wanje arayafise si kibazo, kandi ko yanza tuzana twibyo ntibituraba. Uwo rero no kwirinda. Ikindi cya kabiri ni umukobwa w'umubeshi. Umukobwa w'umubeshi nta nahamwe muzoshikana. Reka mvuge akantu kamwe ko hari umukobwa abesha, akakubesha total, manyira akakubesha byose. Hakaba n'ubundi ashaka kukubesha igice. Reka mvuge nk'uko akiyumvira ngo araza kumenya ko nasohotse, akaca akubwira ati nasohotse, wamubaza ngo wasohokeye, ntakubwire. Wasohokanye n'abandi, ntakubarire. Yakubwiye inyishu y'igice, wamubaje ko yasohotse yabikwemereye, ariko ntiyashatse kubwira aho yasohokeye nabo basohokanye. Uyo mukobwa rero ari très dangereuse, no kwirinda. Bivuga rero ngo umukobwa rero wo gutora no kubwiza ukuri ikintu cyose, ndetse arashobora no gutegura ati muri ino misi mu gihe atari programa yitayemwo, arakubwiza kuri ati muri ino misi ndafise urugendo cyangwa ikirori, ni wumva nasohotse cyangwa hari umuntu twagiye kwicana ahantu uzobimenye. Umuntu rero akubesha ateshe. Ego bakunzi bacu bamaze kutubwira ibimenyetso bibiri mu bikurikirane neza. Ego icambere batubwiye ngo umukobwa adasesaguza. Ego icya kabiri batubwiye umukobwa atabesha, ufate urupapuro n'ikaramu ukomeze kwandika. Reka tubandanye batubwire ikimenyetso cya gatatu cy'umukobwa umusore atoshira mu nzu. Urakoze cyane. Ikimenyetso kigira gatatu nacyo ni cyiza cyane. Numukobwa adatoranya uwo bagendana, uwo numukobwa utoshira mu nzu. Mwene mvugo kuko iyo wamaze kugira umuntu yiyangaje ku buzima bwawe, sabandi bantu bose wemerera ko mwosohokana. Urashaka kuvuga ati none uwundi muntu amusohokanye ari ibintu bisanzwe. Oya, ukumenyera kuzurajana n'abandi ni kutera ikibazo n'uwo mwari muri kumwe. Mbega aribaza uyu muntu jeje twari turi kumwe, ubu naho numvise yasohokanye na naka nindi. Rero umukobwa wo gushira mu nzu n'umukobwa yihagararaho. Iyo yamaze kumenya ko yiyangaje mu rukundo, abandi bose ahita babwiza ukuri yuko ari okipe. Mu gihe rero bonye uwo mukobwa uyu munsi yasohokanye na Jean Marie Vianney,
hirya y'icyo kumva yasohokanye na Claude na Jo. Attention nawe rero umukobwa afise karite nziza, umukobwa yamaze kwiyangaja mu rukundo ahita ahagarara ngaho nyene agashaka kubanza kugira ngo akore igikenewe cyose uganezereze uwo bari kumwe. Ego cyane turabyumva cyane, ariko hari ikintu tuteko turatahura neza, mbega gusohokana ari kuvuga iki? Ni nk'uko umuntu ashobora kuva mu nzu ari kumwe n'undi bagasohokana hanze, canke murashobora kudusigurira neza nk'abakunzi ba Mijo Talent TV? Okay, urakoze cyane. Iyo bavuze gusohoka ngaha mu gisagara ni imvugo imenyerewe gutyo, abandi babyita kugira ikirori, abandi kurya imyaka. Ni ukuvuga ngo tuba dushatse kuvuga wa mukobwa yama ashaka yuko mujana hamwe twahera mu kirori, kujya amahera, kujya kuri beach, kumutwara ba Loriro bariko barakora concert, ba Diamond akaje yumva ko hose wogenda ikintu cyose ntikimusimba. Rero bena abantu niko ndavuga ngo iwo muntu adatoranya abo bajana haja yaja nukuri no kwirinda. Ego mbega ico kintu muko muravuga coba gifitaniye isano na kimwe mpora numva bavuga ngo kuvangana? Ya, urumva naho bihera. Iyo ufise umuntu azarasohokana n'uwari we wese biba bivuga n'ubundi ko ariko ararondera imicanga bariko aravanga. Ni nko gufata icyayi ugavanga n'amata ukadura dwangana. Rero mu nyuma yabivuga ibyo wanyoye. Ego cyane bakunzi bacu mwabyumvise, tugeze ku cya gatatu cyo kuvangana bibi mw'abakobwa mwe mubyumve ntimwabavanga bazobaheba. Ego reka tubandanye twumvirize ikimenyetso ca kane. Ikimenyetso cya kane ni umukobwa akunda ibintu wose uwo gutwara. Ni ukuvuga ikintu cyose abonye muri kumwe mwibarabara akabona ikirato ahita abwira ngo kaya karato ni gwanje. Rero umukobwa wo gushira mu nzu ni umukobwa yihangana, adakunda kubwira umuhungu ibyo akeneye, ahubwo areka umuhungu kuko nimba mukunda arazi ibyo akunda. Rero umuhungu aribwiriza mu gihe ari uwiwawe, aribwiriza hano kikubereye. Kuko reka ndaguha akarorero, nimba uri umuhungu mwiza ari chic uryoherwa yuko umukobwa wawe chic. Nimba umuhungu yambara neza aryoherwa ko umukobwa we yambara neza. Antuka mvuga reka nivuge nkanje, urazi ko ngunda kubego banumva ko madamu wanje akunda kubego. Rero muraberewe. Urakoze cyane. Rero numva mbashaka ko uwo nkunda yoba ameze nk'ukomeze ndetse byanaba ngombwa akandenza. Rero umukobwa rero ikintu cyose ubona abonye aca kugira ngo nzanira impa gira guke uyo si wo gutwara. Kuko igihe wabuze burya akunda amafaranga ntakunda wewe, igihe wabuze azoca yigira kuba bifise. Ego cyane turabumva, ariko reka mbarize abakunzi bacu, mbega ko hariho abasore batibwiriza kugurira ikintu abakunzi babo, mbega mu gihe umwigeme nawe yarindiye ko umukunzi wiwe yibwiriza akabura, none yoca guma hoze? Urakoze cyane. Nibaza ko nagerageje kwivuga neza, navuze umukobwa akunda ibintu. Iyo bavuze gukunda ibintu biratandukanye no kwereka umuntu ko ari ikintu ukeneye. Navuga ko hari ikintu ukeneye kucyereka umuntu biratandukanye no kumwereka ko ukunda ibintu. Ni ukuvuga ngo rero kumubwira ni kimwe, kandi nawe iyo mukundanye aba yumva, iyo afise naho ubu bibona. Rero numva ko mvuze gukunda ibintu no kubwira umuntu biratandukanye. Kumubwira ni byiza kuko bari wiwawe, kandi uba ukeneye n'ubundi ko mugendana kugira ngo ugire ibyiza uramubwira nawe akubwira. Ego cyane murakoze. Mbega icyo mutubwiye ni ikimenyetso cya kane, reka tuje ku cya gatanu. Urakoze cyane. Ikindi kimenyetso kigira gatanu ni umukobwa adakunda abiwanyu, uwo si uwo kugendana. Ni ukuvuga ngo akunda wewe, abiwanyu ababonye nibisanzwe, ashobora kuza aje arondera wewe, akumva atagusanzeho agahita ahinduka mu maso kugira agaragaze yuko umenga abo yaragikora basiha basanze. Ariko kuba utahansanze je kurondera ntibisigura yuko mama cyangwa papa cyangwa mutoyi wanje utomwereka yuko nawe ari umuntu. Rero umuntu atari kugendana cyangwa atari gushira mu rukundo mu bikorwa byawe, nuwo muntu aje agasanga udahari cyangwa yerekana ko umenga uri gitangaza cyane kuri we gusumba yuko abandi bose umenga bo muvukana famiye yawe ntagacira ye.
uyo muntu si uwo kugendana. Bivuga rero ngo uwo kugendana nawe rero ni wa wundi abaha agaciro uko bameze bose. Ego ngerageje kubaza mbega mu gihe naho we bashaka kubakunda ariko bo ntibamukunde, none yoca bakunda ku nguvu, yokora iki kugira ngo uwo musore ntamuhebe? Murakoze cyane. Mu muco w'ikirundi iwacu twe tuzi yuko umuvyeyi yuri umukobwa wavyawe na mama na papa. Rero mu muco w'ikirundi tunafise iwacu nuko umuvyeyi wese angana na mama cyangwa na papa umwubaha nk'umuvyeyi. Ico gihe rero ni ukuvuga ngo iyo badagukunda wowe icyo ukora ubaha honere yabo ukabubaha kuko wemeye kugendana n'umuhungu wabo. Rero bitari uko uhitamo guheba umuhungu ugaheba nabo ba kuko niko bica bimera. Rero bivuga ngo iyo reje yashatse gukunda umuhungu, abavyeyi batankunda ndabubaha kubera umuhungu wabo, hama tukagumana. Kuko nakubwiye ngo kuza ugahita wereka ko umuhungu ari we gitangaza cyonyene biratandukanye no kuba abo bantu batakuvugisha nawe no kutabishyira ko cyane, biratandukanye. Urashaka tukaba honere ukabubaha na mahoro ndanifuza naka, hanyuma bakubwira si hari bavuga okay, kicara kugira werekane ko nabo wari ubakeneye, bakakubona wamara kwicara n'umwanya muto mukabwira ati rero nagomba ndabasezere, hama muramubwira ko namihana. Ego murakoze cyane. Numva ariko no bavuze ibibazo byinshi, ariko reka tubandanye. Abakunzi bacu iyo niyo devoir ndabahaye, ibibazo nashoboye kubaza bazobibibariza. Reka tuvuge ikimenyetso gira gatandatu. N'umukobwa akubwira yuko ivyiwe utagomba kubimenya mu givyo wawe mu bisangiye. Mu yindi mvugo nkiyakora akazi gwiwe ntashaka kukubwira ko yanateye imbere hari ibyo ariko arakora, ariko nagomba kubwiza ukuri arakubwira yuko ivyawe wewe uri umuhungu murabisangiye, ariko ivyiwe ntacu bizeye ko uyo mukobwa nuwo gutinya. Rero abo nabo baruzuye. Ivyiwawe arakubwira yuko unamwereka umushahara ukorera no wangahe, mbega bimeze gute ukoresha gute, ariko nawe akora wamubaza ati mbega bimeze gute, ntiyigera kwereka. Uyo muntu rero nawe nuwo gutinya. Kuko urumva iyo umuntu mutanguye gufatana urugendo hari ibintu byinshi mugenda muraganira buke buke ku buryo yaho muzoshika ahataca guhisha nawe atacumuhisha. Rero ico ni kindi kimenyetso cyo kwirinda ku muntu ukobwa ameze nk'uyo. Umukobwa ameze gutyo nuwo kwirinda ko nimwanagera no mu rugo agatera imbere hari utwo azoshira hariya mu kwaha utundi ashire muri salo. Ego bakunzi bacu ndabinginze mukurikirane neza kuko barayamaze ngo uja guhisha itunga ahusha umugore. Mwandike mubandanye mugira na partage kugira n'abandi babandanye kubyumva. Nakoze ikimenyetso novuga kigira ndwi. N'umukobwa atiyizeye. Umukobwa atiyizeye ndatanga akarogira yiyumve nimba yiyizi. N'umukobwa kenshi yumvise message igiye muri telefone y'umuhungu bagendana avuga yaravye. Ico nikigaragaza yuko afise complexe yo kutizera ubwa mbere. Kuko nimba umuhungu wawe umizeye banza umuha umwanya urabukuri akubwira ko nawe ari umunyakuri, hanyuma kwerekana yuko message yari yo yose iguyemo ugiye kwiraba ni kindi kintu bigaragaza complexe. Kandi kindi bikubabaza umutima cyane gusumba uwo mugabo washaka kuba yiryoheye cyangwa uwo muhungu we akaba yibereye amahoro ariko umutima uratuntura. Rero kubera rero umukobwa ataba yizeye ico gihe message iguyemo kwanana cyatora telefone. Rero ico gihe niyo muri ko muravugana kenshi muhwanye abonye abandi bakobwa basa neza aca banza kubakurikiza amaso ndetse akanakwereka yuko umenga nawe ntiyizeye. Uwo mukobwa rero nawe nyereje numva kugendana nawe birafise ikintu bizokwama wewe bigukomeretsako. Rero kubyivyo numva ivyo navyo wobiha umwanya kugira ngo uwo nawe rero umukobwa wo kugendana rengaho nawe cyavuga ngo n'umukobwa yizeye azi neza yuko message igwamutagwamwo abakurondera batakurondera arazi yuko we n'ubushobozi bw'Imana n'uwari uzagaruka umusangi. Ego turabyumva cyane ariko ntidutahuye neza cyane mbega umushatse kuvuga iki coba ari kimwe twita canke benshi bavuga ngo kwikekana. Ya kiri muri iyo ntumbero nyene kuko urumva y'umuhungu umwikeka cyane message gwamwo pararara umuntu amutelefone yarinde yagutelefone ya umutari kumwe mbega uvuye he wari kumwe nabande kenshi
agiye nko muri douche mwari muri kumwe canke yari muri salle telefone ngaho asanga wayitripose hose waravye n'ama message muri boîte ama message urumva rero ko uwo n'umukobwa nawe atari muzima wo kwigendana. Ego murakoze cyane, reka mutubandanirize turiko turafashwa cyane. Ya ikindi n'umukobwa icyo ngiye kuvuga cy'umunani birasa n'ico n'umukobwa azi ko ari we wa mbere mu bintu byose ahantu hose mu kintu cyose mu yindi mvugo uyo nawe rero afise maradini ntazi uko imeze niyo umuhanuye ikintu kitari cyiza ntacemera uko azi neza ko ibintu byose arabishoboye arabizi rero nagomba rero ndagishire hagati na hagati uwo duhegeye kuvuga ubwa mbere n'umukobwa atiyizeye uyu nawe n'umukobwa azi ko ibintu byose arabishoboye niwe wenyene ku isi niwe ariko uri uwa mbere kuri uwo muhungu nturi uwa mbere mu bandi ya rero nuko nashaka kubitandukanya neza urumva haba no mu bandi yamabona uwo ingorane ya mbere ugira iyo muri kumwe uri umuntu bagendana yambaye imeze bwa ubona mbere kutambwiye ko mbere no ikintu cyose aguma ashaka kwereka ko wambonye ibi wabiravye rero ubu ni kindi kibazo naco uwo muntu yifitiye uwo rero uwo kugendana ariko umukobwa wo kugendana ni wa wundi arazi neza ko imbere zawe ari yizeye kandi arazi ko ari wa mbere iwawe mugabo abandi arashima ineza y'abandi abonye nundi avuga ati vraiment ameze neza mugabo jewe sindamwamviya ndashima ukonde mimi mvuga ari yakirwari akumva yuko ikimana yamugize ari ciza kandi akabumbwa nivyo imana yamuhaye agakunda n'uwo mungu akumva ko ari mu rukundo bimeze neza kandi ko bidahari bizoboneka. Ego murakoze cyane mbega nta kindi cyanyuma reka sozere ko iki cyanyuma uyu mukobwa rero atari uwo kugendana n'umukobwa atazi gutunganya neza umwanya no kwitunganya wenyine kuvuga ubwa mbere murahana isaha ko ari saa sita muza guhwanira ahantu ashobora kuza gushika saa 7 urumva rero uwo muntu aza gutesha umwanya mu bintu byose kandi aho gutera imbere uzosubira inyuma uwo mukobwa rero urumva ni ikibazo umukobwa rero wo kugendana nawe n'umukobwa agendana n'igihe agakoresha umwanya icyo mwavuganya akagikora uko kandi yaba hari ikintu kana katasobanukiwe akagusiguza. Ego reka mu nkundire nibaze tugarukize nga byo byinshi cyane ariko reka tugarukize hano. Ego murakoze cyane bakunzi bacu mbega ndababaze muremeye tugarukirize ngaha mbe dadi wacu Apotre Jean-Marie Vianney je nagomba ndekrami kubwabigeme ego wabuze ukuntu umusore yoshobora kuronka umwigeme ukuri ukuntu yo mumenya mbega umwigeme nawe yomenya gute umusore ukuri. Murakoze cyane reka uyu munsi ko twaramutse tuvuga ku bakobwa mu nkundire tuvuge ku bakobwa hanyuma ubutaha tuvuge ku bahungu kanumva no kwemerera neza nakekeranya ko abahungu nabo bazofashwa kandi bazohezagirwa. Reka dufate ikiganiro cy'ubutaha nubwo twafata iyi sango nyene jewe numva nzobaha umwanya kugira ngo tubivugane neza abahungu nabo tubakorere mu ngata ibintu bigende neza cyane. Abahungu canke abakobwa bo nibaza ko uyu munsi twavuze ku bakobwa tuzovuga ku bahungu. Uyu munsi bavuze ku bahungu. Uyu munsi twavuze ku bahungu utareze tuvuge ku bakobwa. Okay ndavyemeye uwari we wese muri abo bose commentaire zabo zizotuma tumenya ingene dukora nitwabona abakobwa bakomeza kureklama bazoba batsinze abahungu niba bareklama bazoba batsinze ariko reka tubemerere ko bose nta mwana n'ikinono tuzobakwiriza. Turabashimiye bakunzi bacu ba Mijo Talent TV kuba mwashoboye kudutiza umwanya wanyu mukadukurikirana muje kuri channel yacu ya YouTube, Facebook mubandanye kugira subscribe, comment nyinshi mubandanye no kubisangiza abandi. Ego mwarahezagiwe reka ndabahe umutumire wacu kugira ngo abasezere agire n'akajambo ababwiye. Murakoze cyane cyambere numva nagomba nanje gushimira abakozi ba Mijo Talent TV kuko natako mutagira kugira ngo abantu bashobore gufashwa n'ibiganiro byanyu ndazi ko ari makazi kenshi. Ikindi nagomba nanje nkengurukire n'abantu bose baza kugira s'abonner subscribe
n'amakomanteri ndabashimire kuko nabo nyene bazaba bagaragaje ko bari kumwe natwe, kuko iyo baduhaye amasabone menshi bakabigira bigaragaza ko bari kumwe natwe badukurikirana, bituma natwe tuza kuvoma byinshi. Ikindi nabemereye ko ibibazo baza kugira babitugaragarize mu makomenti, hanyuma tuzoza twiteguye tubyishure ubutaha mu kiganiro kizokurikira. Rero reka ndangize mwese ndabashimira mvuga ngo Imana mwijuru ishiye kubakomeza, kandi uyu munsi ni mwiza cyane, mwarahezagiwe n'Imana.